Diaspora inasinzira. Amazina yanje nitwa Nisabwa Odette, nkaba ndicegera c'uburongoye abarundi kw'isi yose, nkaba rije kandi nsanzwe serukira abarundi bo mu gihugu ca Gabon muri Afrique Centrale. Ku vyerekeye umunsi mukuru wa 26 Octobre 2024 nommé Burundi Day, ni umunsi mukuru uzohambaye cane aho abarundi kw'isi yose bazohura bagatamba, bagatarika, bakavuga ivyerekeye imigambi y'igihugu, abantu bacanye mu bagasubiza hamwe. Ni umunsi mukuru uzobuteye igomwe. Uwo munsi mukuru rero uri kuritegurirwa ku mugabane wa Afrika, cece nogira nshimikire uhereye ku gihugu ca Afrique du Sud, aho mu ntara zose urongoye ico gihugu ariko abitegura neza cyane mu ntara zose. Uwo munsi mukuru uzohimbazwa. Aho nkabanje kandi muri Sud Sudan naho nyene bariko bawitegura biteye ubwoba, ahubwo nturaba tubanezerewe cyane. Bacura Mozambique naho nyene bariko babikora neza. Uravye Burkina Faso, ukaraba Uganda, ukaraba Tanzania, ukaraba kandi Kenya, ntibagiye Gabon ntumbereye. Umunsi mukuru turiko turitegurira, kandi abarundi bazoshikana n'inyonga kugira bitangire inyubako ya diaspora. Abantu mwese mukunda Burundi, muze mudufashe mu bikorwa byo guteza imbere igihugu cacu. Karibu, zana ifaranga ryawe rimwe, zana idolari rimwe, zana igihumbi, zana amamiliyari, twese hamwe kubwo Imana yaduhaye twubake igihugu cacu. Mwiza gihugu. Nakanda guhenda kwa yagize diaspora y'Uburundi, wa muvyeyi w'abarundi baba mu mahanga, ni wa muhuzo w'abarundi baba mu mahanga, ni nawe udasiba kubibutsa ko amazina hacu hatibagira ibumbeho, maze ukabakaburira gukunda icya gihugu cacu c'amavuko uburundi bwacu bwa Diaspora inasinzira.